woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse n'ico bivako kugira indirimbo nk'izo cyangwa abaririmbyi nk'abo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Urwego de promoter turi kumwe ngaha abakunzi bacu, bakunzi ba Major Talent TV. Uno munsi tuzagugaruka ku bintu bitatu bikomeza tubona nkaho umenga biriko bituma za mpano z'abasani bamwe bamwe duhora tubona ku ma YouTube canke ko tuzi ahantu hariho hose badashobora gushika kure, kubera ko hariho ibintu bimwe bimwe bagenda barakosa n'ukundi kuntu, hariho rero n'ukuntu usanga batabahaye agaciro. Ivyo ngira muhora mubibona. Nico gituma jewe mu kuvuga ikintu mbanza kucihweza, sindi nka bwabwana usanga bwaje kuvuga ibintu butazi niyo bwabikuye, mbanza kwihweza ico kintu nkavuga ati eske iki kintu ngomba mvuge nico. Kandi je mvuze mbeshe ucutegerezwa kuvuga ati arabeshe, muga mu gihe ntabeshe cyatujana 5 kwa 5. Okay, ikintu ca mbere rero tuza guhagarara ku basani, duhagarare ku biganiro bagenda barakora, duhagarare ku kuntu babazi, hanyuma tugende turabe n'uruhande rw'abamanageri babo. Ugasanga umusani bavuze ngo ari muri management kanaka ariko nta kintu na kimwe baramufasha twe turabona. Ibyo yakozeho turabona yuko nubwo yari wenyene yari kubikora. Ibyo two birabira nko kubasani benshi tutarinze turadondagura amazina mwaka kanya, kubera wosanga baciye batumerera nabi. Twari kugenda turabereka ibintu byinshi, mugabo muri iki gihe harabonetse ibintu bita ngo twari kubavugiriza indirimbo zimwe zimwe, mugabo urumva ama copyright nayo ntabitwemerera. Mugabo urabona nko turabiye ngaho kuri screen wanje, ngaha jewe mfise indirimbo. Iyi ndirimbo mfise ngaha ndibaza abakunzi bamwe bamwe murayizi. Iyi murayizi nubwo ntorinda kuyagura, murayizi muriko murayihweza, ama image yose ni safi, ibintu byose uko byakozwe ni neza. Tugarutse nko kwindirimbo turabona yuko habaye ikosa
ikosa ryo kumenya kwambara mu ndirimbo. Mbega aba basani barafise manager cyangwa nta manager bafise? Kuko ntushobora gutegura video igombe gutwara miliyoni 4. Video igombe gutwara miliyoni 4 ugacuza wambaye za mpuzu tukubonamo nyene mwisite. Urabibona? Abantu uruvangatiranye. Umva nta location, nta mu director afisemwe ubuhinga yakoze ngaho hantu. Ikintu duca tubwira ko ego bakoze igikorwa cyiza tuko turakigaya, afite turabashimiye n'izina bari bakireye ryari izina ryiza, mugabo urumva hariho erere kuri bo. Hariho erere kuri bo, mugatu bisaba ko duca tugenda ku rundi ruhande rwitwa ku mpano. Ku mpano rero ngaho hantu biracaye cyane. Kandi urumva nayo madefo yose twavuze rimwe bo kwisigura ati n'uburyo bwabo, mugabo ku mpano naho ku mpano n'abantu bakwiye gushigikirwa. Kandi tubona yuko aka kanya bariko barabirengagiza, tubona yuko barabasanya apete. Umva nibwira mwabibonye si byinshi nenda kubabwira. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse n'ico bivako kugira indirimbo nk'izo cyangwa abaririmbyi nk'abo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Ku mpano barakwiye gushigikirwa, kandi urumva bakwiye gushigikirwa byivuye inyuma. Mugabo aha mu Burundi usanga bariko barabwira negligence ngo apete ngo baririmba drill. Ngo drill ngo numudiho ngo urumva ngo udakunzwe cyane, ngo ata message irimwo. Mugabo nta kintu nta ndirimbo nimwe itagira message kiretse wo kuba wayitahuye. Kiretse wo kuba wayitahuye ntuzi usanga bashobora kugira message aba bariya, ukagira message no munsi kabikuraba wewe, ukagira message araba uwundi muntu. Mugabo nta ndirimbo nimwe itagira message, ahubwo bisaba ko wumviriza gute uwo musana ariko araririmba arafise impano. Hama afise impano abakwiye gushyigikirwa wewe, kubera urumva nta mwanya wo kuzozana. Hariho nk'umusana usanga yashyigikiwe, ukibaza mbebasha uwo musani yashyigikiwe mu buryo bwahe? Ko tuzi abantu benshi b'abanyempano batariko barashyigikirwa. Ni naco gituma cyane cyaritse ngaho no munsi. Ico kiri muri kimwe gusa nababwiye ko tuzakwibanda mu bintu bitatu. Tuzakwibanda ku kuntu aba manageri bakora ibikorwa bariko barakorera abasani, ukamenga babahereza ibihumbi 100 ngo genda usore indirimbo. Bibaze manager ashobora kuguhereza ibihumbi 100 hama gacha kurungika kwa expert. None akurungika kwa expert, akurungika ayo nayo inzoga. Abasani baraboregwa nivyo, ayo nayo inzoga. Rero twari tukiri kuri aba basohoye indirimbo yitwa umukopo. Bumva tugiye nko byo baririmbye narabakopesheje bigira byinshi ko ntabishyuye. Urumva ni drill. Mugabo urumva tugerageje kuraba barakwiye gushigikirwa, kuko turabizi hari abasani mu Rwanda bayishikevi bande bakwiye bashigikiwe, kandi akakanya baba bageze ko nta musani numwe atashigikiwe. Ni kubera gusa abari muri za rebo usanga zidakunda kwivuga amazina, ugasanga simpaka baba muca muvyumva mbere tutagiye no muri byinshi. Gusa tuvuye kuri aba rero hariho uwundi rero ngomba ko dushya tumanza tuvuga ko wewe mwagiyemo mumenya no ku ndirimbo nyinshi yarakoze ibiteramo, yarigeze no gusaba ubufasha DJ Pole, gusa byose ntibyagiye birakunda. Tuca twibaza habuze iki kugira ntabandanya akora? Habaye iki? Bamugaye iki kugira tubone abandi bantu bagiye barashigikirwa arusha impano aruta no kuririmba? Wewe abuze iki? Ni hamwe nyene twoca tuvuga ati mu Burundi hariho ubundi bu systeme bakora canke hakora ikimenyane, ntitwomenya ibintu biriko birakora ko kanya. Mugabo muramuzi nimba mumuzi muraza kumurira ndabira indirimbo urumva ndibaza mwese murayibona. Uwa mwita iyi ndirimbo bayita akamanju yo ni indirimbo yabikoze cyane, yabikoze buke mugabo bivanye n'ukuntu yabuze inguvu. We yarakoresheje inguvu ziwe, urabibona, yarakoresheje inguvu ziwe, haca haza babandi rero bibeshira ngo baramushigikira.
hari ahantu biza gupfira umusana ugiye kumubesha ngo ugomba umushyigikire, kumbe niwe ugomba umusubize hasi. Urabona nk'indirimbo ni indirimbo nziza cyane, gusa ahantu rero yagiye gupfira mu mayimaje kuko urabona ni rebo, aho urabona hari hagiyemo rebo imushyigikira. Iyi rebo n'amafaranga ifise yarakoreye ba Kingorongoro, irabakorera za Woza Wombona, irabakorera za Kiraka, korera ba Nelson B. Mugabo urumva yabakorera ibintu biri kugwe, kandi urumva tugerageje kuraba ba Nelson n'umupeti, umupeti araririmba gose, araririmba ku buryo ari n'urugero ruteye ubwoba, ahubwo no kugira abashe gukora video isuku hagiyemo ubushobozi bwiwe, hagiyemo bwa buryo bwiwe. Nawe ubundi ntiwacu uvuga ngo manager ngo yarakwemerera ngo azokora video, ngo azoca gukora video nk'iyi, hama ngo uvuga ngo yagukoreye indirimbo. Wowe wumva yoba kumariye iki mu bisanzwe? Wisinye kuri manager, ndi manager tuba dukoreye ukora ibitangaza nk'abya bya DJ Polly. We kora ibitangaza nk'ibya DJ Polly, ukora ibintu nk'ibyo muri Bantu Boy. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse n'ico bivako kugira indirimbo nk'izo cyangwa abaririmbyi nk'abo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi, bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Urumva aha rero mu Burundi twebwe tuba dukeneye iklipe basi zivara nka 20 miliyo, kuko tugerageje kuraba ukuntu umusana ashobora kuvuga bije yakoresheje mu ndirimbo ntibiba biyisa nta na gato, kuko ngaha mu Burundi kabisa tuvugishije ukuri nta musani n'umwe arakora indirimbo ivari miliyoni 10. Ibyo uwo yarayikoze yoca anyandikira inbox akambwira ati cyangwa akandika ngaha nyine muri commentaire akavuga ati jewe nakoze indirimbo y'imiliyoni 200. Hama ni wabwira ko wakoze indirimbo y'imiliyoni 200, cyenda kubaza ibikoresho wakoresheje muri iyo ndirimbo y'imiliyoni 200. Aha mu Burundi nta kamera nimwe dufise ikotwa amafaranga ashika imiliyoni 8. Ninda yifuza ko abandi kugira bakora ibintu bitagase usanga yazanye kamera ikotwe miliyoni 10. Kugira ukora ikintu ciza bisaba yuko upeya, udashaka gupeya naho kuri ikintu gifise content. Twarabonye video nyinshi zagiye zirabikora kweri, aho sino harira kubera numva bamwe muca mutangura kwiyumvira ngo uyu mungu DJ Urwego ngo ibintu ari karavuga ngo ari kavuga ibintu atazi, ngo afete ngo umuziki ngo ntawazi. Umuziki jewe ndawuzi kubera mu mca mwisunga za ba Legend, za ba Fernando, za Berisima, mukisunga nyene video nyinshi zagiye zakorerwa zitatwaye uburyo muga zagiye ziragafata. Mugabo bijya rero sibyo tuba dushaka, zijya ni video zibafasha kwinjira muri game, mwamaze gushika muri game mugaca mubandanya mukora. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse n'ico bivako kugira indirimbo nk'izo cyangwa abaririmbyi nk'abo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi, bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Biba bisaba rero ko mucya muguma mukora, kubera urumva ibikorwa twe tuza kwerekana hanze nibijya bikorwa bituma aba manager batubonye bace bavuga ati aba bantu kweri mu kubashigikira dukwiye natwe gushyiramo uburyo bwishi twivuye inyuma, kuba umuntu banza kumwereka yuko usanzwe wambara ibyo bintu byose byo mu buzima busanzwe usanzwe ubikora, ahubwo akaza kuzaniye akarusho. Apana urumva wa wundi akubwira aguhenda uno munsi akagusohokana tukanwa mukanwa nimwe munwa mukanwa, hanyuma mukaja handi mugasubira ibirori hageze kuri video ugasanga uri gukora video irutwa n'amahera ahora guhugiye mu nzoga.
ugasanga afise manager akomeye, management nawe nyene irakomeye, mugabe ikintu ariko arakora ariko arafata abasani biwiwe ntashaka kubashoramwe uburyo. Ico gihuru umusani baba ariko barakwicira impano, nta n'impamvu yo guca ubandanya uvuga ugirana imigenderanire n'uwo musani kubera ko nta muntu yohagarika impano yiwawe. Mutumvikana acana naye. Sindiko ndavuga ngo ba manager ngo tubakatire ngo mubatuke, oya mugape terekana nabo. Umuntu ariko arakuzanira itiro mu kazi kiwawe rekana nawe. Hari abasani impano zicwa na management bitabavuyeko. Umva nabasani benshi tutorinda kudondagura kakanya. Mugabo urumva ego urakoze video y'uburyo bukeyi arakubonye aravuze ati ko kujya mu ntarafise impano. Acaza rero yongereza imitahe ntacaza asupportinga kuri bya bindi nyene nuko muranje mva manager turazi benshi bagiye babikora neza nk'aba DJ Pole mugabo twumvise ngo baraseze ngo kakanya ngo nta barundi bazosubira gufasha pete natwe ntibadutera ubwoba bashaka barazofasha canke bareke imiziki izoguma ihari kambuka baba gwarudubi ngo uwo muziki si gwawe urumva bivana. Hari igihe abagwarudubi bavuga ibintu byiza nyene bakavuga ijambo kumva n'umusazi yuko ashaka kuvuga ari ijambo rikomeye mugabo tugerageje kwihweza ujya mu nyakuba yari yabakoreye ikintu cyiza cyane. Yari yabakoreye ikintu ku buryo twese tuvuga ati umuziki ariko arawufata awushyira imbere. Ibyo abatabibona n'abantu nyene batazi kwihweza umuziki kuko nta muntu n'umwe yigeze agira akamaro ngaha mu muziki nka DJ Pole. Uwo nyimba muzi jewe mbeshye ucuzaho umunsi nyene ukambwira SK DJ Urwego ibintu uri kuravuga wewe ibyo bintu uri kubikora he. Nyanjye nakubwiye mu kuvuga ibintu mbanza kubyihweza simfa kuvuga ibintu byari byo byose nka bwa bundi buvuga ibintu tutaje bwabukuye bwabuvuye sinzi ivyo wavuye kunwa bugaca buza ngaha butuzanira akajagari mu muziki. Nico gituma rero mbashaka tugaruke ku kintu kimwe na kimwe duterama nawe uri umusana ukiyumvira ati SK habuziki kugira ntera imbere kwimpano ndayifise. Impano yefise no kuyikoresha neza rero ni mu mutwe habuze uguma ubona umuntu wese n'ugutereye ipatarati arafashije. Ikindi kintu rero ngomba ko tuca tuzagugaruka ko basani benshi b'indirimbo zakoze neza. Aka kanya reka turaba indirimbo y'umusani bita Falcon. Falcon ni indirimbo yakoze urumva turiko turaraba kuri video biboneka yuko itamutwaye uburyo bwinshi. Ngira namwe muri ko murabibona yamutwaye uburyo bwinshi urumva ntituza kuyibavugiriza amajwi kubera gwagwanko rusanzwe rutuye muri industry byo hava bigenda nabi namwe murabizi. Mugabo urumva tugerageje kuyiraba murayizi n'indirimbo yabikoze buke mugabo n'umuntu ari mu banyempano. Ugaca usanga rero mu nyuma ya rose management ati yashaka kuvuga ngo abandanya mukorera ibikorwa nk'ibi. Ngo hamwe ngo yokora 4 ngo bimeze nk'uku ngo yokora 5 bimeze nk'uku ngo yobageze ku rundi rwego ahubwo nk'iki yakoze kimwe ushobora kukigwiza nk'icuro 10 canke 20 niho uzuvuga ikintu umuntu akakumva. Naho ubundi ngo warakoze video imwe ngo mba ndagufashe nanje dukora iyindi unareta busingizi mu kazi bayo nta mahero ufise genda ushore mu bantu badandaza itomate ukora kasoko mana ivyo mu manager ntubishoboye kugira ube manager birasaba inguvu nyinshi. Aka kanya reka mbanze mere nkurandira kuri ba manager kugira ube manager birasaba inguvu nyinshi. Falcon nguyu yari yitozoye arakora ku mpano yiwe hama muri video biramugora kubera uburyo mugabo yari yagerageje kubyifatamwe neza director byari byagenze neza queen video urabona nawe nyene yabyitwayemo neza. Umva habuze uburyo aha hantu habuze uburyo bwonyene habuze uburyo nta kindi kintu cyabuze cyari gutuma uyu muntu adaca abandanya atera imbere. Rero nyimba nubwo yari gutera imbere akazoca akomeza gukora indirimbo umusana yakora indirimbo ubu management gacimurikira ibyo gusa ntize kwita kuri promotion. Umaze kumva management ititaye kuri promotion no gwe bagukorera indirimbo imeze gute none iyo ndirimbo yiwawe izomenyekana gute ugitwaye mu nzu yiwawe uzozura nezerwa were ku mugore n'umwana yuko iyo ndirimbo nziza none ibyo wumva bizoba bimaziki muziki n'akazi sugo fyina uje mu muziki kwinezereza kubona abana beza ibyo ntibisaba umuziki kurengana mu isi teba kuvuga ibyo ntibisaba umuziki oya
hera kwibarabara hariya ugenda uratanga amafaranga ijana. Abana bose babonye bahijana ijana wirenganya wigira uza urambara nkabo basani we nyimba umva unatakuza base hariho kuza base ngaha no gukora umuziki kama unatakuza base hereza amafoto bakoresha umwanya heza amafoto ba DJ Urwego tugushyireko abantu bakumenye nta bindi uzorengana mwisi turenganye fulani njo yivo akindi tugiye muri kariyeri y'umuziki bisaba ko turakora ibintu twitondeye kugira ngo n'abandi mu bindi bihugu bavuga ati kabisa umuziki w'u Burundi uri kuragira ku rundi rwego. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse n'ico bivako kugira indirimbo nk'izo cyangwa abaririmbyi nk'abo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Aha rero tuba dusaba nk'izi ndirimbo tuba twamaze kubereka ngaha, mu gihe muza kugira ico muterera kwaba basani mu kubarondera muvuga ati kweri ibi bintu bahejeje kutumenyesha kuri Major Talent TV nibyo, mu kubafasha nabo basani nyene bica bisaba yuko mwumviraho baje kubafasha mutegerezwa kwihagararako mukababaza nigiki baje guhindura mu muziki w'iwanyu, mbega bazanye inguvu zingana gute. Umuntu azanye inguvu zidakwiye biba bisaba yuko ukupana na ukamureka ukamureka kabisa. Hanyuma iyo igiye yo mukaya tugomba tuyidisingeko, tugomba tuyivuge ku Burumva itandukanye na ziga zindi twako turavuga ya R&B iwana ya Afro mugabo kakanya ubu no murape. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse n'ico bivako kugira indirimbo nk'izo cyangwa abaririmbyi nk'abo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Ikintu rero tuza kugaruka kuri rap, tuza kumenya gute rap mbega ngaha mu Burundi bayifata gute, ko tutarumva umuntu afise 1 million kuri YouTube ari umuraperi ngaha mu Burundi. Tugerageje kubona umuraperi yapambanye tubona basi nk'icyakabiri tugaca tuvuga cyakoze. Uretse aba Bifese wumva nabo nyene ba Bifese kugira urinde ubona indirimbo yabo yashikanye 1 million ntaba yaravye guhera ubwa mbere gushika bwa nyuma, aba yasizemwo babakobwa ba Rupita bamwe bishinzura bazi ba Mokenzi bande ahabasizemwo n'indirimbo za kuduga cyanke. Sinibyo gusa, sinabo gusa boshobora kubikora, hariho nabandi bantu baba bazwi uri umuraperi ushobora gushira mu ndirimbo kavuga ati uyu muntu kabisa yangiriye mu ndirimbo ariko aratuma ibintu bigenda neza. Dufate nk'akarorero kwanza naringiye ntanamwabwiye akarorero, dufate uyu bamwita Firebless, naringiye ntanamubabwiye uyu bamwita Firebless. Rero na Firebless rege tuma ndamuvugije abandi mu menga nimwagiye murazumva, uyu zanzigo zanyu zateye ntazafise, ubu ntazafise. Reka tuende mbere polepole, tuende mbere polepole. Umva nijyajwi uri umuraperi ushobora kuza kubera urazi ko nawe nyene umaze kubona ingene kariyeri bimeze, ucumenye ingene uzuri debunya. Ni muri za mpano ushobora kugenda ukamuraburi n'umuraperi wari we wese ukavuga ati indirimbo yanje ya rap ngo umfatira aha hantu kugira iki ijemwo akaririmbo karyoshe nkuko Firebless yari karabikubwiye. Hanyuma Firebless n'umusani yakoze indirimbo arabikora neza, akakanya arakeneye gushigikirwa.
nawe nyene mukuza kumushigikira kurya asanzwe ajya kwambara asanzwe yambara mu buzima busanzwe ivyo bintu byose uzi bimeze neza asanzwe abikora mukuza kumufasha ntuzuzanye muri babandi ndavuga hari inyuma babandi badusubiza inyuma ntitwogira iki ntituza tubemera twe ba Bless rero indirimbo yirekeye yivugire ari mu bantu uri umuraperi wo kwifashisha ukavuga ati indirimbo yanje nanjye irashoboye gukigira karite gakundwa n'abandi bantu bose uwo yari Fire Bless twariko turavuga mugabo tubandanije tubandanye kuri rap kubera ko nta muntu yohera ngo arapara akarinda heza tuhama tugaca tubona yashikanye 1 million of views kuri YouTube bisigura yuko rap ngaha mu Burundi rero ni ikintu kiri nyuma cyane kurusha uwundi muziki kurusha uwundi muziki turabiye nko kuri uyu ni Mayben twabonye yuko muri Akeza Net ari mu bantu babiciye biracika amateka menshi yararafye ebwana abantu baravuga ati uko turabonye impano shashya kuri star imwe yakaja gukoroka kuri beat atagutana ebwana ibintu by'amateka ari muri rebo imwe na wa muraperi w'igipara mugabo umuraperi w'igipara si ujya muraperi w'igipara kubera yazanye ibintu bya rap suyu ntidusubira kumenya iyo baciye urumva no muraperi nubwo yogira management dusubira n'indirimbo imwe zibiri zitatu izindi umenga ari karasesema abantu mbe dushaka kumenya mu Burundi nta bantu bakunda rap bariyo cyane bariyo ko tugerageje kuri Mayben yari yakoze ikintu yari yatagaye umva yari muri sije yo gushaka kwerekana impano ati nimufashe kandi abamufasha twarumvise yuko bari baje none ko bamufashije ama ntitubandanye tubona ibikorwa yakiye abandanya akora abandanya imbere nkuko abandi basangiye urumva ku ruhande rwo imwe akarusho mugabo ku ruhande rwa rap hoho ni ibintu biri down gose ibintu biri hasi kandi tugerageje kuraba rap niyo njyana umuntu aririmbye cyo uvuga ati uwo muntu ari no buhinga kabisa Mayben yari yakoze ngaha tumaze kubo nk'aba manager bafite imitahe bamaze kubona isa na Amerika mumbabarire cyane narimvuza abantu tudafitanye gahunda Akeza Net irikira mu ushaka kumupfushiriza ubusa hari hakwiye guca haza abandi bantu bakamutora bakamuzamura aha nta kwibagira yuko umusani iyo mufashije guhera ku ntango akaduga cyangwa umufatiye ahantu hose nawe ubu bifisemo inyungu umukoreye igiteramo kiri special nawe ugira inyungu kurusha mbere na wa musani ibaze umusani yaririmbye yakoze n'ikirori ya performance mugabo wewe manager ni ugiye gutora amahera menshi kumurusha none wumva hari impamvu yo kutamufasha ucishiramo na gwa rukundo rero rwo kumufasha wivuye inyuma apana umufasha umurondera kwinyuma umufasha ukeneye yuko impano z'u Burundi ziduga kandi twamatwumva abantu babyiciriye ngo tujeje guteza umuziki imbere mujeje kuteza imbere aho umuziki mu Burundi umenga nta nayi kari mu muziki ari bakuba uwemera yuko ibaho ibikora neza ibintu bishimishije ibintu bisigaye biri ku rundi rwego ni yandike ngaho nawe nyine azara avuga ati ibyo bintu gusa nyote babari subscribe n'ibindi bintu kugira ngo ubandanye kumenya ibintu byinshi uteramenye n'abandi nyuma ya kamera ni David Stone aha mbona jewe ndibaza muranzi sanzwe ndi n'umuhitirizi nta kwigira byinshi tubandanya tugenda aba bita GQ niga ni sanamu media isanamu gengi aba baje ari abantu bangahe bari batandatu n'batari batanu uba mwita skill to rate urumva izi ni njyana bariko barakora za drill ngaha mu drill ngaha hariho studio ishobora kujya muri bugiye kuririmba bagaca bakubwira ati sohoka ivyo rero kuraririmba n'ibiki muga mu kindi gihugu uzomenya yuko umuraperi niwe muntu wa mbere aryoshye kuri stage uretse abandi bantu bose ngo abafise impano bishaka kuzuhibongoze umuraperi kuri stage nta kintu woza umubanira nimba koko kurakabizi ariko arakora ibintu umuraperi niyo aryoshye kuri stage kandi urumva n'abantu kugira kwiga umuziki keshi ndibaza batangura gukunda abaraperi kuko umuraperi no muntu akuze cyane kandi afite na confidence nini mugabo tumaze kubona iyi kwari tuzi ukarebo zobirikira vuga bikijana
mugabo bakakanya amagareri y'ibwacu kanahari naho nyene baba baziturungikiye inbox niho tuzibonera kuri YouTube tugiye kuraba amakusi zifise baba bazikoze biba bibabaje sana kuko uravuga ati iyi ndirimbo iyo bayikorera muri iki gihugu iyi ndirimbo iyo bayikorera indirimbo kumva bari kuyihereza ubundi buremere ubuta ubwo twitwaye kuko ubwo gusanya ari karangije amakashira akuva ko biri buremere abakeneye kwa kundi yari yibaza yuko ryomuzanira inyungu ko ariko bica bigenda iyo bitagenze kujya uburi kuramuca esprit uburi kuramu no mu myandikire y'ubiwe kubera umusani kugira yandike bisaba kwanza dusanzwe tu aba rero n'abahungu bakoze kandi ugaca usanga yumva icyo ni ikinyamakuru gikomeye icyo ni ikinyamakuru gikomeye ku buryo twavuga ati abo n'abantu bashatse kugusapotinga ata hantu na hamwe batokubona mu Burundi mbese no mu Rwanda mbese no mu bindi bihugu kubera ni ikinyamakuru gikomeye mugabo ugaca usanga kuri YouTube abarutwa n'abantu nyene tutazi kandi abantu bariko barakora ibikorwa bishimishije hirya nino aha na hariya ari abantu bariko barakora vraiment woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico bivako kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi kandi jewe iyo ndiko ndavuga ku muntu si kuvuga ngo nihweza ngo indirimbo ngo babandungikiye ngo bavuze ngo mvuge jewe nta nahantu mba nzinanye nabo basari usibye gusa yuko ari mboregwa duhura ngiye kwinywera amafana nabo bagiye mu vy'iwabo nkabona batashe basinze nico gituma kenshi usanga ndiko ndavuga ivyo nababonye ko womenye yuko duhuye uri mw'idefo jewe nshyitse imbere ya mikro n'imbere ya kamera ya David Harrison uzokumva ndayivuze none si nk'ivyo natanguriye kuri ya ndirimbo y'abahungu indirimbo y'abahungu je ndakubwira ati ibintu byose byari bipanze neza ibintu byose urumva ku buryo bariko barayiyumvira bumva yuko ari indirimbo ikaze ari indirimbo izobikaze mugabo izi nyambaro bazanye sizo izi nyambaro nizo tubabonamwe iyi mishatsi none ntibaja muri sa ntibaja muri sa nta makeup zibaho kugira ukora ikintu nta nubanza kumenya kwanza jewe akakanya ndashobora kuba ntiteye izo makeup kubera ko mu mbona uko mushaka mu nkunde mu nyanke ntacyo bimbwiye gusa umusani wewe abari karidandaza bisaba yuko uja hajyo tagase isura yonyene ibifise ikintu kinini mu muziki kandi rero nta muntu afise isura mbi kubera twese turi mu ishusho y'Imana bisaba kuyiha freshere n'isuku n'Imana iri kubwira ahantu hose rero ugacuza ngaho ugacuza nta freshere ubwanwa ni kwa kundi nyene umaze amezi 3 tabumwosha amadredi ntari swaga umva n'abantu bari mu iyo ndirimbo ntimurabona abandi izindi video z'abantu bisoneye kabisa video z'abantu bisoneye agakoresha basi nk'imitahe mike basi nubwo nari navuze yuko atari byiza cyane mugabo abantu bayirimwo bakaba bambaye neza nawe wiyirimwo kaba wambaye neza urumva ukuntu ba wambaye bifasha iyo na director ari karakora gukora ibintu byiza kuko ndagufotoye wambaye ibihunda nanje bakafotora nambaye costume ntibisa nta hantu na hamwe bisa nico gituma urumva n'umusana bari karakora babisaba yuko abafitse ikintu abanza kwiyitaho wewe akamenya ati ubu rero hasigaye akazi kuza gukora iyi ndirimbo kuza gukora iyi ndirimbo yo aba rero nibo twari twavuye ko aha nako ndabereka kwanza gatoye ndababwiye ati nk'ikosa ryabaye mu iyi ndirimbo nkaha deja ututahura yuko hari abantu bagitangura umuziki
ariko ikindi naco babizi bakwiriye no gufashwa, bakwiriye no gufashwa kandi cyane, kuko urumva bafise creation zigezweho, bafise urumva babuze nyene ntibaritahura mu bisanzwe. Bisaba ko bitahura bakamenya ati turi mu biki, hanyuma bakamenya kwigurisha. Hariho igihe indirimbo idashobora gushika kure bivanye n'ukuntu bigurishije, mugabo kwigurisha naho ni ya promo nayo namahera. Abanyamitahe tuba turiko turabakangura tuvuga ati zana amahera yanyu mu muziki ntazohomba, ntaho tuzoyashira. Iwana atagarutse uwo umamaze gukorana umusani indirimbo 10 ubona ataki ntaravamwo acana nayo uwana nyota. Hariho umuntu nubwo yokora imiziki igihumbi ugashesamwe amahera hata ahantu yopfageze. Mwenye ana nyota na kipaji achana naye, lakini uwe urinze nawe wikweza ukavuga ati okoko uyo mwana na kipaji abakwiye ka ikintu kihari cyo gushigikirwa. Nkuyu yarakwiye kugira iki gushigikirwa birenze uko yashigikiwe. Umva habuze force bari batubesha ngo yashigikiwe, none icaje kwerekana yuko adashigikiwe ubarihe. Iyo yashigikirwa mu muziki n'ahantu haryosha caguha, ntuzovuga ngo ba Biva ngo barabuze, ngo bararije ngo barabuze, ngo nabasani benshi babuze, ngo ba Frank ngo barabuze, ntibashigikiwe. Bagumye batubesha ngo bashigikiwe, mugabo urumva batashigikiwe. Rero ibyo nyimba byabaye uko baca babura. Uvuze ngo musani ngo bamuhaye kontra muri Rebo Kanaka, bamuhaye kontra y'ibihumbi, bamuhaye kontra y'imiliyoni 2. None izo miliyoni 2 baciye bamamaza ahantu hose ngo afise kontra. Izo miliyoni 2 zonyene adipanze inzu. None umishaka capanga yanzu yatarari. Ari muri Rebo nini apanze inzu yatarari. No wumva bija uwo ni umusani gani? Umusani wahi. Okay, hama ibyo tuba turiko turasesangura mu muzika bari ibyo. Umusani mwavuze ko mumufashe mwe bikwiriye, mumwiteho ibwana nkuko biba bitegekanijwe, kuba barazi nk'umusani iyo yasinya amasezerano muri Rebo hanyuma akayica nibihano byinshi bikurikira. Mugabo cyo usanga keshi nabo manager bo biyo bakoze ikosa ata umva umenga umusani nta kintu yo babwira ko umva bari banyakubahwa. Babara abantu babigira ko ari abantu bakomeye, mugabo urumva biba bikwiye kuza n'ikintu kubejya umusani yishi amategeko ahanwa. Nabo bavuze ko bamusezeraniye ibyo bamusezeraniye byose batabikoze, nabo nyene bongera bagahana. Aho rero dushaka duce twivirayo gusa ikindi kintu rero twoca duhagarara ko akakanya duca duhagarara ku kintu cy'abapromota. Abapromota bariko bakora iki? Abapromota bariko bavuga iki? Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico biva ko kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Abapromota bariko bakora iki ku muziki kugira nabo nyene utera imbere? Kubera upromotinze umusana gatera imbere nawo wo buteye imbere. Urumva ibintu biguma ariko bakukwegana. Umva ahantu hose birakwegana, hino hiyo birakwegana. Sinzi ko muriko muravyumva. Kuba promota rero urashobora gusanga umusani yarisha amahera promotion, kwera kariha promotion ikwiye, mugabo abapromota bakanegrija ya ndirimbo yiwe ntibayiha agaciro. Kubera abantu baba hagaciro ni babandi birigwana, babandi bahurira mu kabare, babandi none nk'ubu je turamenyanye ndatanguye umuziki nta nzoganywa murabizi, nta bikinwa ibyo banywa ntabyonwa, nta bucuti dufitaniye. Jewe mugabo ndagerageje kuriha promotion yiwanje kugira ngo indirimbo igere kure, mugabo ntibashaka kubyumva. Uno munsi bakampostinga, ejo ntibapostinge, ndarisha amahera mu kinyamakuru gikomeye, aho ko postinga bavuga neza ugaca usanga bariko bampostinga abantuka. Bariko bapostinga abantuka ngo uyu naye ngo nkuyu iki. None ngaho ubu uri kuranduzize. Nukuvuga uri kuratuma iyindi ndirimbo jewe nzokora abantu
bagira iki bambonye batazompa agaciro. Umusani bisaba kwanza ko abari umuntu afite agaciro. Aba promoter rero iki gihe turaje kubera maze kumva nk'ibiganiro byinshi ugasanga ami pro kenshi ifatiye nko ba mi pro muri Buja FM no ku bandi ugasanga umusani yaje areka atukirwa ku radio no kuri kwimana. Agatukwa ku radio bakamuhera hasi bakamuduza, urumva ukamenga hari kwanza bagatangura kumutuka nko kuntu aje yambaye, ukamenga hari imitahe bamuhaye yari none mutaramfasha nambara ibyatabutse nzana bya bindi byatabutse. Nta indirimbo narayikoze ntayikoreye muri studio ikomeye ugaca usanga ngiye ku radio bariko barabimpora ngo wewe ngo kubera kudakorera mu studio nk'ayandi hari amahera mwampaye ndaje. Mugabo urumva ugaca usanga umusani ngo agombye kuvuga ngo avugishe ukuri aca yibaza yuko bajyanye nari bo boca bagaruka bakamufutira umuziki, kumbe nahajya nyene bariko bawufutira hajya nyene kubera uko bagutukiye ku radio ugeze no mwisite babandanya bagutuka bya bindi bagutuka ku radio n'indirimbo y'uwayindi bazobona bazoca babandanya batuka kubera iki baramaze kukumenyekanisha nabi. Iki gihe rero umusani we uri kura yaguhaye promotion uriko mu promotinga nabi basi ntiyanayiguhaye umubonye ngo umuntu reka ndamuvuge uriko umuvuga nabi ukuna mu biya kariyeri kubera umusani afise ukuntu yubaka base. Burya buzima tubona ku rubuga rw'abasani sigo baba bayemo. Mugabo urumva barakora ikintu basi bita kubafukura, aba promoter bagafukura ugasanga amaze imisi amufukura bibyitwa ngo ariko amuhereza promotion. None we umaze imisi ufukura umvuga ibintu byo hiyo umvuga ibyanje byose ibitari byo na nyabyo kubera nta muntu atagira amafuti, hanyuma nzocenje imbere ya kamera kandi nzoce mvuga ngo ndakaze we tokoze. Ejo twahuye uramvuze yuko nagiye ku radio nzanye ibintu bitabutse no musi duciye duhura nambaye style ucuvuga ati ziga style nizo yatije. Ucuvuga ati nizo yatije deja kandi umugabo gace usanga hari abantu bubaha hari abantu bubaha wumva ari banyakubakwa bubashwe cyane. None tugerageje kuraba iyi ni wizi designer na Biva iyi ndirimbo ukuntu yataravaye siko yari gutegerezwa gutaravaye kubera iki iyi wizi designer yayisizemwe imitahe mike ya promotion yisunze yuko yaririmbanye na Fizo kandi aba ba Fizo nabo sabantu umuntu yovuga yuko umva mukoranye ubwo nyene urwego rw'iwaru ruba ruduze. Yebwe abantu baravuga ati wa muntu yakoze igikorwa gikomeye yaririmbanye n'umustar akomeye muga nabo nyene mushobora gukora indirimbo na Big Fizo wamuhaye amahera yiwawe agacareka kugubwira promotion gushika habigejeje. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico bivako kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Bisigura yuko wewe ukoze indirimbo nubwo woyikorana n'umuntu wo hanze ntazi akomeye wowe ugacuvuga ati nakoranye n'ujya deja ndahejeje indirimbo yiwawe igumira down kuko urabona ukuntu ni wenshi yaka ya Big Fizo na Melanie Boy yakoze nijya niyi duhejeje gukurayo ya wizi designer na Fizo yakoze umva ni ibintu umenga ntibingana kubera uburemere Fizo yahaye z'ya ndirimbo zose ntibungana. Umva promotion kuri izo ndirimbo yabaye nkeye mubwo indirimbo ziguma zamenyekanye kubera iki baririmbaye n'icyamamare. Ivyo byamamare rero iyo bimaze gutera imbere mu muziki bica bisaba biba bimaze guhinduka nabyo nyine nk'aba promoter kugaruka gusubira gufasha babandi bari nyuma ni kubaduza kuko no munsi wowe urandurugije cyo ndashobora kuba ndakuruta. Wowe na urandurugije no munsi uravuze ati ingo ndagufasha akakantu ejo ndashobora kugira indirimbo zine kubera impano yiwanje ntuzahani garukira ubwo nyene nkaba ndagufuse akaba ari ahubwo ngarutse kukuduza mu gihe uba wakwamye. Nk'ubu dufate iyo abaroriro yahora yita ku bantu
ku bantu bato bato aka kanya ntaba ariko arabura abantu bamuzamura no kuri kw'Imana ubu yaragiye ntitukimwumva niyageze arutwa ngira n'abandi nta bantu arutadufate mu bisanzwe ubu ubu rero twovuga yuko atamusani tuzi waka kanya amenyekanye arutarevo nta numwe kuko roriro nurya muntu ashobora kugenda n'amaguru nta na yambo bamuhaye agashobora kuva ngaha no kumutanga n'amaguru nta na yambo ibyo bintu rero ntibiba bikwiye nko kumuri gende nka roriro umva nawe nyene yabuze promotion muga promotion rero igiza kubaho ntiyayibuze burundu ahubwo promotion rero bahereza roriro niya yindi nayiko ndababwiye niya yindi yo kumuha promotion bamutuka roriro yasohoye indirimbo yasohoye deje indirimbo itaryoshe ngo bagomba bayipromotinge ewana baciye baja ngaho imboga zose ziravuga amakosa yakoze mu iyo ndirimbo ngo yandirimbo bariko barayipromotinga sivyo urakoze indirimbo baciye baguhera ku kirato bakuzamura ngo niyoneye uyu ngo sasa ngo nayo ibi bitu bihari leta yeso yari kirangora je passe muri me ngo ndabira ibi bintu yazanye urumva bakumanuye izina mu indirimbo baba yihitije kwitesha agaciro abapromota rero mu gukora promotion y'ibintu simpaka muze murinde ewa gucafuza umusane kugira ibiganiro byanyu bikari je no kuvuga hariho izo nagendagira ngaha mvuga amafuti y'abasani mugabo sinagomba mu bisanzwe je sindi promoter ngo njeje kubateza imbere jeje kubabwiza ukuri nkababwira ati ikintu kimeze uku tukavuga na verite kuko urumva tugiye turabeshanya tukaza turahisha ibintu uco usanga byose bibaye nabi muga mu gihuzi yuko hari musani yakurisha amahera promotion yiwe si byiza kuza umuvuga nabi ahubwo uzomuvuga neza n'ibintu atakoze ugashirako ukavuga ati uyu muntu ni nyakumbakwa nta n'umuntu yoza amegeye kugira ngo kariyeri yiwe basha kwitera amashurwe ibandanye igenda itera imbere naho ubundi ciyuza ngaho ukavuga amakosa ngo iki ngo ugomba ngo azokwikosore mugabo ari muri ya gahunda yo kugira iki yo kumuteza imbere ubu uri kuramumanura ubu uri kuramwicira izina woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico bivako kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Aha rero muziki wishwe impande zose mu Burundi urumva muziki yaba ku baririmbyi yaba ku promoter yaba ku ba manager hose umuziki upfiriye mpizo mpande zose muga hariho ababikora neza kweri duca tubashimira ugasanga iyi management iriko irafasha abasani bafasha neza muga nabo nyene ugaca usanga bagiye kontreta bariko bafasha abasani atavyo bazi manager afise imitahe myinshi kabisa yoshora nko kumusani kanaka twumva afise impano mugabo ugaca usanga ariko yashora kumusani ewana turirimbira bya bintu bya kera urukundo rwawe twabonanye baby urumva ugaca usanga uwo bamukubise imitahe kabisa ewana no muri wasafi bahamushikanye ariko ugaca usanga abantu baririmba amajwi ntoshobora gusubiramwe je shobora gusubiramwe ibintu gusa shobora gusubiramwe bo bariko barabakubita imitahe ya 200,000 base bamupfuye agasoni bamuhaye miliyoni 3 ngo aho rero ngo ugomba umenyekane ngo byaheze kuri promotion ntibasoye no kumwitaho aha kuri mijo rero tuzocara ngaha dukangura hama tuvuze ibintu byo kugaruka ufise icyo woterera na wewe uterera ngaho muri commentaire dore tuza tureka kwishura commentaire turabishura mu gihe ari commentaire tubona yuko yoshobora kugira ikigize ari commentaire yoshobora kugira ikigize dufate nko ngaha iyi yari indirimbo yakoranije abasani bakomakomeye akakanya aba n'abasani bo bari nk'ivyamamare gusa urumva ahantu iyi ndirimbo yagiye gupfira baje gushyiramo ibintu ngo barigunze bigira nkaho umenga ni province imwe yaririmbye nico gituma haciye habamwo ivangura ryo kugenda barayamamaza gushika hiyo no hiyo ninde yari yababwiye baze kuzana ibintu by'abanyakayanza
iyo bari kuyita iyo ndirimbo uko bayise nibyo byose bakabiririmba muga ivyo by'abanyakayanza bakabireka tukabona yuko ari abo basani bagize korabo atari province yagiye hamwe. Iyo province bagira nta n'amateka ifise mu gihugu, ni province isanzwe nk'izindi. Indirimbo yari kubigeze ku rundi rwego ikabigeze kure, urumva no mu myandikire aho nyene muca mwumva ko bigira iki bihapfira. Ndababwiye ati tugomba dusesangura umuziki nta nakantu na kamwe tubasigira. Kubw'ivyo rero tuba tugomba tuvuge umva nicaye ngaha simba nicaye ngo naje gufyina ndafise ibintu byinshi noba ndiko ndakora ndafise abantu benshi tuba twohuye mugabo mbashaka tuvugane nyene nkawusesangura nkuko mbana hakubwiye ati ngomba ndawusesangura ku buryo atakintu na kimwe no gusigariza ibintu byose tu nabiti azaraye. Urumva na wamwangi arazi kubera urumva je mu bisanzwe nifitiye na confidence ndefu nta muntu mvuga ntinya. Umuntu wese uko yoba ari uko bimeze ndamuvuga uko nyene kubera iki nta muntu njiwiye. Umuntu yibaza yuko ari no mutinya ngo sinomuvuga uko ibintu yakoze ngo iki ndamuvuga kwa kundi nyene by'ukuri apane byo kubesha kumwikira izina ndiko ndamubwira ahubwo ndamubwira ikintu cy'ukuri gica kimufasha guhindura ikindi. Duca dufata nko ngaha hariho ibindi bintu je rero nabonye mugabo ntabona kubasani bose canke ku ndirimbo zose. Ngaha iyi dufate ni remix imwe natoye mugabo si kuvuga ngo natoye remix imwe mu ma remix igihumbi oya simeshi. Woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi, cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa, zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino. Kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico bivako kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu. DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro, nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi. Iyi ni remix ni babamperi kugira indirimbo rero ikogwe remix. Tubonye iki kintu cyo kugira ama remix twavuze ati koko iki kintu kije gutuma umuziki rero ugomba gutera imbere. Twari twabonye ko ari indirimbo umuntu umwe ashobora gukora hama igakundwa mu nyuma bagaca bagira remix. Bamaze kwigira remix iyo ndirimbo igakimenyekana nubwo ijya mbere toba yaramenyekanye gusa bari babonye yuko yokora iyo ko yari kugwego hari ikintu yabuze. Mugabe ibi bintu twasanze ahubwo bikorera ku kimenyane. Ntibipfa gukora uko nyene. Twasanze urumva bikorera ku kimenyane kugira indirimbo yo bayikore ni kwa kundi nyene twariko turavuga ni hahandi bakorera babandi nyene birirwa na hahandi mu businzi mu busambanyi mu biki. None abantu dusenga tugiye mu muziki ko tutajya muri ivyo indirimbo zacu tutamenya na tana confiance dufitanye kubera iki mutoto ubona twibereye mu mitumba twibereye mu Kayanza twibereye Igitega tutararinda no kumanuka no kuwari ya hose yari ama studio ata gihugu na kimwe kitarimo studio. Mukavuga ati iyo ndirimbo yakorewe muri studio ntoyi, iyo ndirimbo yakozwe n'umuntu atishoboye, izi ndirimbo basi tugira nk'ama remix tutitaye ku kintu na kimwe. Mugabo aka kanya remix zikogwa hisunzwe ngo ni kubera ari naka kandi remix zikora babandi nyene. Ikiba gikenewe rero aba hakenewe yuko nababasani nyene bato babona ko bakizamuka bashobora kwivanga yindi ndirimbo y'uwundi musani bakayigira remix. Bakavuga ati ni ndirimbo y'uwundi musani twivanze imeze neza twebwe ntaho turishikana turacari bato reka tuyigire remix kubera mugabo twese turabanyempano turabizi turi hamwe mukaja hamwe. Iyo mugenzi kibiri ibintu bica bigenda neza. Sikuvuga ngo tuzokwama turindira ama remix y'abastare gusa, naba bantu bakizamuka banda turashoboye gukora ama remix. Mugakora ama remix akaduga urumva mugafashanya ku bwanyu. Ahantu yo bica bifira hacyabura gwa rukundo rero ugasanga umuntu wese agomba kore ku giti ciwe. Umuziki uyu akubise wimiriyo nawe wiwawe bica biduga kubera no kuri concert uzogenda ufise confidence ugiye muri ya concert nyene wamudugirije indirimbo azoreka. Umusani wawe agomba kora indirimbo uramuteriye uri n'umusani mugenzi wiwe nturi n'umumanager. None iya ndirimbo y'iramenyekanye agiye Dubai atakupereka si uko nyene masafari nazi n'abasani benshi bagiye badugira uko uwo musani arazi kuririmba
abo bimeze fresh mugabo akakanya nta vina uramuterera vina hagakomeza urukundo umva iyi remix abantu bagiye barayumva bavuze ati eka young spirit niko bambe niko mumuyita bashatse kumuzana mugabo impamvu bashatse kumuzana ni bwa buryo bwiwe yakoresheje nta rukundo rwakoze ngaho nta kuvuga ngo ni bwa bumwe hakoze amahera hakoze inoti mugabo none ibintu byose mu muziki nibyagenda birakogwa n'inoti ba bantu bashaka kuzamuka bizogenda gute woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico biva ko kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi ko tubona nubwo boroganiza ama competition ngo ni sanamu media boroganiza ngo ni naje ndaririmba n'abantu bajamwo bagaparticipa babahereza amafaranga yo kushika bagenda hahandi bama bagaca bavayo uwo munsi nyene aheze tuba dukiniye mu bapatiye 50 miliyo mu bapatiye 100 miliyo hanyuma aca bandanya kariyeri yiwe hanyuma ajya muyamuhaye agacabura mu muziki ngo ya mahera yasize ngo yabona ngo yaraje kurya mahera gusa none ya mahera yarakuyemwa yajya na déplacement mu gitondo yabyukanye atanga rasiyo yasigaranye ibihumbi 10 aca bizana muri studio bisaba ko mucya mubaha amahera kwiye aca bafasha gukora nk'indirimbo nka zine basi niburi ariko ugasanga umusani ya travaye mu makompetisiyo banatoye ngo nirebo ngo bagomba bakore ngo niyo abantu 10 abo bose bariko ugaca usanga ahubwo bagomba no kubamanura bagomba no kubamanurira bakabamanura bakabikizina ugaca usanga aho bagiye ahubwo bari gupfuma baguma bikorana mu muziki rero hakenewe iki kugira dutere imbere aba manager bari seriye urukundo aba promoter bari seriye n'abastare bafise impano nyazo mvuze ati dusasangura umuziki uno munsi noca mvuga ati reka duhereze ngaho tuzobandaniriza ubundi munsi yari DJ Urwego umwami w'akarere hanyuma jewe nta muntu ntinya ibintu byose ndabivuga uko nyene ufise ijambo ryakunaniye gushikiriza uraza ngaha tukarivuga ko yari Mijo Talent TV kumwe na DJ Urwego inyuma ya kamera ari David Harrison hanyuma ikicari gice cyambere twariko turasesangura umuziki turashobora no kuza dusesangura film turashobora no kuza dusesangura comedy turashobora no kuza dusesangura ikintu cyo cyose gusa kiri muri industry mbese uretse n'ibintu biri muri industry iyi ni TV nini cyane yagutse ubona sesangura n'ubuzima mubayemo kubera urumva tuba tubabona ibyo mwigira byose umva ntuzotangare rero wakoze amafoto gacomva DJ Urwego ndayavuze ntiwibaza ahantu yavuye azaziba ari impanuro hanyuma twariko turabandanya nyene tubashikiriza by'iwacu dusanzwe tubakura dusesangura umuziki bwimbitse kabisa ndibaza abo twagumanye guhera mu ntango nka ntahuri tuzogaruka cya kabiri tuvuga ati ciao ciao bye bye woba wifuza kumenya igituma mu Burundi hari abaririmbyi benshi ariko bamwe muri bo bakaba batazwi cyangwa ugasanga bafise indirimbo nyinshi ariko zikaba zitazwi kandi ari indirimbo nziza zibereye kumvirizwa zibereye guhabwa amatwi ngo zivuzwe ndetse zicana cyane ko hirya no hino kurikirana DJ Urwego hano arakubwira impamvu ndetse nico biva ko kugira indirimbo nkizo cyangwa abaririmbyi nkabo ntibamenyekane mu gihugu DJ Urwego arabigusigurira neza muri kino kiganiro nta kabuza uraza gutahura impamvu abaririmbyi benshi mu Burundi batazwi bamwe muri bo ndetse n'indirimbo ziwabo zidahitinze nk'izabandi mu Burundi Zara izuba Mama naura tangu iki mama sa uzaja kamahoro fisi ntuzuributsa amahoro atangwa n'Imana
Bamumera inguriya. Mama! Mama!